Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye hano kuri BF4 News. Ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi twerekerezo rya 2024 ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2026. Mu nkundire manzi ndabuse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva n'ururimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Rwanda, Mozambique, South Africa, henshi muherereye muri Afrika tokwiga turavuga ni henshi. Tutibagiye n'abari mu yindi migabane nk'Uburayi, Amerika, Asia, tubabwire tibwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurana. Je nitoko Dide Black, iyi ni BF4 News, tubafasha kuronka amakuru cyane ayari ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro turaza kuyagira hamwe ibikomeje kuba ku mirongo y'urugamba novuga yuko bidasanzwe. Ku munsi w'ejo twarababwiye ibijanye na drone y'igihugu cy'u Rwanda yarashe aho bitwa mu Mikenke. Amakuru tumaze kuronka kano kanya nuko ayo madrone yashoboye kurasa amashuri arimo abanyeshuri, ndetse abanyeshuri batari bake bakaba barishwe n'izinyesha amazigihugu cy'u Rwanda mu gitero c'amadrone bakoze ku munsi w'ejo. Muri kino kiganiro kandi turaza kurabira hamwe ibikomeje kubera ngaha ku butaka bwa Kongo novuga yuko bidasanzwe, aho tuza gusimbira muri teritwari ya Kalehe, ndetse tunarabira hamwe ibijanye n'ingene igisirikare cy'u Rwanda kiguma ciyongera, ndetse na leta ya Kongo ikaba yagize ikivuga ku bijanye n'igisirikare cy'u Rwanda kiguma ciyongera muri ino teritwari ya Kalehe. Ibyo byose twaje tubabwire mwa kino kiganiro. Hari amakuru ya twababwiye mu misi yeze y'ingabo z'u Rwanda zagerageje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko ziciye mu kiyaga Cohoha. Iyo nkuru twafashe kuyivuga ko byinshi, ariko turaza kugira tuyigaruka ko turabire hamwe eske mbega ari kubera iki batabikurikiranye, eske byo byarabaye canke ntivyabaye. Kuri kose kuri mwa kino kiganiro niyo mpamvu ndabasaba kuraba kino kiganiro kugira ku mpera zaco muri iyi minota igera kuri 10 tugiye kubana, kugira ngo mushobore kumva byinshi biriko birayagwa aha hakurya. Kino babwa nuko abana igihugu batari bake canke impunzi z'abakongomani bari basanzwe barahungiye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe intambara zari zikomeye cyane mu gihugu wabo. Biramaze kugaragara cyane, biramaze kuboneka yuko abatari bake bamaze gusubizwa mu mihana yabo, aho ku munsi w'ejo baciye ku mupaka wa Kavimvira Burundi hinjiye abagera ku majana 60 b'abakongomani bahunguka basubira mu gihugu cyabo, bakaba binjiriye neza neza mu gisagara cya Uvira. Turaje turabire hamwe ijanye n'ihunguka ry'aba bene gihugu b'abakongomani basanzwe bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe u Rwanda rwo rwari rwabujije amahoro mu gihugu cyabo. Ikaze ni karibu, shimire cyane wowe wamaze gukora subscribe, wakoze ikintu kizima, ariko nawe utarabikora tugutumiriye kugira ngo ubikore hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tubandanya tubashikiriza. Muri kino kiganiro mu nkundire manze ndababwire yuko FARDC yo kuno munsi yongeye kuzindurira mu birindiro vya M23 RDF irabirasa biri hariya muri teritwari ya Fizi. Ibintu bitari bike bikomeza kuraswa cyane, ndetse aba basirikare b'u Rwanda bivanye n'ibirindiro byabo barabaye abanomade, kubera ko aho bahungiye hose, aho bagiye M23 aho igiye cyangwa RDF, FARDC ibakurikira n'amadrone menshi, ndetse ikanabarasa ku buryo bukomeye. Aya niyo makuru tumaze kuba dutohoza kandi yizewe, tumaze kuba dushira ahabona. Ndetse ibyo bimaze kuba kino gisirikare cy'u Rwanda RDF gihora gica kigira ishavu naryo rikagira ico bitwa revenge. Mu kugira revenge bafata zinonyesha zikaduza amadrone zikagaba ibitero. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29
73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Zino nyeshamba z'u Rwanda zimaze kugira umuriro mwinshi, ico bakora ni ikihe? Bafata amadrone nabo bakayaduza maze bakagaba ibitero mu bene igihugu kugira ngo bagaragaze neza yuko FARDC mu bitero yakoze yabigavye mu bene igihugu. Ibigazi muramaze kuyibona aho amakuru tumaze kuronka ku munsi w'ejo bagavye ibitero mu bene igihugu ndetse banarasa amashuri ya college, abanyeshuri batari bake bahasiga ubuzima. Ndazi abenshi mwaragiye murabona ibiganiro afandirwa bagiye arakora yerekana yuko umengo barababaye kumbure ivyo ari bo nyene bavyikoreye babikorera imiryango yabo. Iki rero novuga yuko ari cigo canke aho umunyamurongo wese akwiye gucira urwego kuko barabona neza yuko leta y'u Rwanda ataciza canke ikintu kizima ibifuriza nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ayandi amakuru ni menshi cyane mu kino kiganiro. Tuvuye ngaho mu Minembwe, ndazi yuko muba muzi yuko muri Side Kivu kabisa ibintu bitoroshe. Mu nkundire tukingaha muri Side Kivu ku makuru tumaze kuronka nuko leta ya Kongo yamaganye bikomeye igisirikare cy'u Rwanda RDF aho biyita M23, aho bari kubaraduza ingabo nyinshi cyane muri territoire ya Karehe mu ntara ya Side Kivu cyane mu ntara y'amajepfo. Leta ya Kongo yavuze yuko izo ngabo za President Paul Kagame n'umugore wiwe Nyiramongi Janet zisutse ku bwishi muri Karehe, batangura gushinga amakambi menshi cyane aho bitwa muri Mosho. FARDC yahise ishira ico bitwa stand by abagwanyi bayo bari muri Side Kivu kwivuna umwasi vuba cyane. Amakuru twahawe n'umwe mu banyamurenge avuga yuko ari muri Twigwaneho ariko tudashaka gutangaza mu mazina yiwe kubw'impamvu z'amagara yiwe n'umutekano wiwe. Yatangaje yuko Colonel Sematama n'ingabo za Red Tabara bari kumwe ubu bamaze imisi bavugana na RDF kubasanga hanyuma bagatera muri Ho Plateau iyobowe na General de Brigade Kaboyi wa Gumino na Gumino na General Nyamusaraba, ngo hanyuma bamaze gukora ibyo byose bamara kumukura muri Ho Plateau yose bagatera igisagara ca Uvira bagakomereza mu gisagara ca Bujumbura nkuko amakuru abandanya abivuga. Ndetse bakavuga yuko babandanya basaba yuko ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi na wazalendo kuba maso cyane kuko Kagame ameze nk'uwamaze gucanganyukirwa muri no misi akora ibintu nk'uwamaze kwiyahura, kuko ngo ashobora kubatera umwanya n'umwanya kuko hariho jomamfu zibiri zimaze kugaragara neza yuko ziriko zirinjira no muri kano gatondo kuno munsi, mu gihe ku munsi w'ejo harinjiye amakamyo atari make y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda. Hagati aho hari drone ya RDF yaraye ikorowe na leta ya Kongo. Ayo makuru ndibaza benshi mwamaze kuyamenya kuko n'amakuru nazindutse mbona agiye atandukanye, n'amakuru yizewe ndetse n'ibipande vyo ndege twamaze kuba tubihabwa mu murongo wa telefone, aho mbere ari drone y'igihugu cy'u Rwanda twashoboye kumenya ubwoko yaraye ikororewe ngaha ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufite nuko iyo drone nyene yari yerekeje hariya mu Mikenke kugira ngo yahawe destination cyangwa yahawe coordonnées zahigiye kurasa, ariko
biza kurangira ino drone idashitse kuco yifuza kubera ko yaciye ikororwa nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero novuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyongeye guhomba kandi umuliyoni w'amaero, kuko murabizi ziya drone kamikaze ari amadrone azimvye cyane. Nari navuze yuko nayibuka muga nciye yuko ari drone kamikaze ariyo yarawe irashwe igihugu cy'u Rwanda igiye kongera kurasa mu bene igihugu hariya mu Mikenke, kandi mukaba muzi yuko Mikenke ari agace cyangwa localité imaze igihe itari gito mu minwe y'abasirikare ba leta ya Kongo. Twiganirije ku kijanye hari amakuru y'ubutasi avuga neza yuko hari ingabo z'u Rwanda zagerageje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ziciye mu mazi. Aho bavuga yuko izo ngabo zagerageje kwinjira ku butaka bw'u Burundi byatumye bibaberamo ikibazo gikomeye cyane. Hari n'amakuru y'ubutasi ngira ndabashikirize abantu benshi mutabashije kumenya. Hari abantu baza kuca waza ku inbox kunera ubwoba kodi uramenya amabanga ya gisirikare bimeze uku, ariko ino nkuru nuko mba nayikuye ku binyamakuru byinshi nkanayibasomera hama nkaza kubabwira realite y'ibiriko biravugwa. Simba nemeje kandi simba mpakanye. Ibi bintu muze murabitahura babandi muca muzana inbox ngo kodi uramenya amabanga ya gisirikare bimeze uku, je sino musikere ko amabanga ya gisirikare nta nayo nzomba sinshobora kumenya ibyo ntazi, ariko bivanye n'inkuru mbafise ndashobora kuyiraba ndetse nkanakora amatohoza nkanaca nkora analyse kumbure ni nkuko umuntu wese ashobora gukora analyse. Mugabo je ndabaha reference y'ukuntu umuntu wese ashobora gukora analyse y'ukuntu aba yakiriye inkuru nkuko amakuru abandanya abivuga, ndetse byananditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Mushaka nza kubabwira ingabo z'u Rwanda zagomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ziciye mu kiyaga Cyohoha, ariko nta numwe yasigaye, bose muri urwo ruzi rwa Cyohoha rwarabatwaye. Bivuga ko ico kiyaga cyahitanye abasoda b'u Rwanda bagomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi batari bake. Amakuru y'u Rwanda bo mu kuremesha abene gihugu babo baginza ingabo z'u Burundi ko zishe abarovyi bagira kuri 2 b'u Rwanda kugira ngo bazinye iyo nkuru y'abasirikare bagize basikere b'u Rwanda ba RDF bagiriye ikibazo muri ico kiyaga Cyohoha. Amakuru muza kumva yose avuga ko ingabo z'u Burundi ko zishe abarovyi bagira kuri 2 gusa, ni ububeshi ayo siyo makuru. Amakuru y'ubutasi yagiye yandikwa n'ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bakora nka abinyegezi abo bita nk'abanda cover. Igihugu cy'u Rwanda gikwiye kubwiza ukuri abanyarwanda ku kibazo ingabo zabo zagiriye mu kiyaga Cyohoha, kuko ingabo z'u Rwanda zarahatakarije ubuzima igitigi ntabwo kiramenyekana. Ni amakuru tubandanye tubatohoreza kugira ngo tumenye igitigi. Izindi ngabo ziri muri Kongo z'igihugu cy'u Rwanda ntabwo zorohewe, nabukebye ku rugamba mu masaha yo mu gatondo amadrone y'u Rwanda bakoresha mu ntambara ingabo za Kongo zayasambaguye. Iyi ni nkuru itarakoza amaguru hasi, kandi inkuru yizewe yagira cyo ku binyamakuru byo mu Rwanda cyanke mu binyamakuru byo muri Kongo. Ubwo u Rwanda ntiruzisanga mu mitego. Yes, umwanditsi yavyanditse cyanke ikinyamakuru cyabivuze, abakeneye kukimbaza nza kubabwira, ariko ino nkuru mumenya yuko ari y'ukuri. Dusubira inyuma gatoyi cyane. Abenshi mwarumvise ibiganiro cyanke amakuru yagiye acicikanaho avuga yuko hariho abarovyi 2 b'igihugu cy'u Rwanda barasiwe mu kiyaga Cyohoha n'ingabo z'u Burundi, ariko ngo barabahenzi wanguha ngo barabasikare b'u Rwanda, kandi batari 2 gusa, bari benshi cyane, kuko bashoboye guca bahatakariza ubuzima mu gihe bo bari ko baragerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, kuvogera ubutaka bw'u Burundi ataruhusha babifitiye. Aho niyo makuru yizewe kandi y'ukuri. Abarashwe ntabwo ngo arabarovyi naba gisirikare b'u Rwanda, ariko leta y'u Rwanda kugira ngo izimanganye amatohoza no kugira ngo nibwize ukuri abene igihugu yavuze yuko arabarovyi 2 barashwe na leta y'u Rwanda. Ariko cyatangaje, leta y'u Rwanda ntigeze ikurikirana ibijanye n'iyo case yo kuraswa ko basirikare b'igihugu kwabo barovyi b'u Rwanda. Ivyo ntavyo mwigeze mubona, byavuze ko ibijanye n'amakuru byabo batuma ntandi mwigeze mubibona. Ikindi mwomenya nuko ingabo z'u Burundi nazo zitigeze zivuga na kimwe, ntabwo bigeze bavuga ati twavogerewe. Iyi ni inkuru twivuga ko question mark y'amabanga ya gisirikare nkaba ndayihojeje.
rero abariko barahendwa ibicange ibindi ngo bimeze uko bimeze uko mwumve yuko abasirikare ba RDF bakubisiye bukwi na bukwi maze bisanga mu mutego abasore bane babakoreraho siravyemeje ariko ndazi nawe wovyumvira kubera ko amakuru turiko turaronka aravyemeza neza yuko abasirikare b'u Rwanda bataramenyekana igitigiri barasiwe muri Cohoha bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kandi murabizi neza yuko iyo ugerageje kuvogera ubutaka bw'ikindi gihugu imembo barakurasa kabisa biracenga biranoma kandi ni sanskrit kubera ko uba warenze imipaka y'igihugu cyawe rero nuko byagenze ko bari bafise impungenge canke abari bafise amakenga ndibaza yuko moshobora gufata ivyo abari bakiri mu rujijo nabwo arabarovyi harashwe abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Yindi nkuru no babwira nuko bamwe mu bene igihugu canke abanyagihugu ba Kongo bari bahungiye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe intambara zari zasutamye bariko barongera gusubizwa mu gihugu cyabo aho abagera ku majana 460 ku munsi w'ejo batahukanywe mu gihugu cyabo ca Kongo binjiriye mu gisagara ca Uvira ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo mupaka bakavimvira wari umunezero udasanzwe byari ibyishimo ku bakongomani bongera gusubira iwabo nubwo amahoro n'umutekano bitaraba stable canke bitaratsimbatara kubera ko buri mwanya uza wumva aha barashe bimeze uko ariko kwinjira kwarabaye ku munsi w'ejo ku mugaragaro kwahungiye mu gisagara kw'abahungiye mu Burundi aho njiriye muri Uvira igisagara kiri mu mutekano kandi gitekanye neza kirinzwe na wazalendo na hibo n'ingabo z'u Burundi abahungiye abahagiye hatandukanye ejo ku munsi w'ejo barashikiye muri Uvira kubera ko iyi Uvira niho umutekano waho novuga yuko wifashe neza kuko abavuye za Bukavu ntabwo barasubirayo habanje guhunguka abari mu bibanza biri mu minwe za leta ya Kinshasa nibo bariko barahunguka basubira mu gihugu cyabo kubera ko mu bice bo baza baravuyemo umutekano n'amahoro biba bihari kandi biri stable bivanye n'ingene ingabo za coalition FARDC ziba ziko ziracunga umutekano waho hamwe byari byishimo byari biryoshe muri make barabaye mu Burundi barabonye ubu nubwo ubuzima bw'ubuhunzi bugoye barabonye urukundo rudasanzwe abarundi babagaragarije naho twohera kuri First Lady canke Première Dame mutambukanye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarakoze uko ashoboye kose maze arabakubitira ko incuro zose ashoboye aho no ku munsi wa mbere plito ku munsi wa kabiri yari yabagendeye mu makambi y'impunzi basanzwe barimo abashiriye n'ivyo ashobora kwifashisha murumva kumumani nubwo bariko barahumwaza ugati mu Burundi twarafashwe neza nubwo ibintu bitaba bimeze neza cyane ubuzima bw'ubuhunzi mu buribi mukabura ibiri mugabo ndazi neza yuko bazogenda bashingira intahe abarundi babaye canke abo bari babana hafi kubera ko bagiye barafashwa cyane mu bwiye bitandukanye kubera ko byasa nuko amashirahamwe mpuzamakungu harimo HCR n'andi yitaho gateka k'abantu n'abitaye impunzi yari yabateranye kubera ko bari baje mu gihugu cy'u Burundi ino nkuru bavuga yuko ari muri umunezero kwa Kongomani aho byaboneka neza yuko bishimye no kongera gusubira mu zabo bari barateshejwe n'igihugu cy'u Rwanda muri kino kiganiro reka ndangirize kuri ino nkuru ivuga ukungene Bishop wo bitwa Bishop Musinga arupande inyuma yo gushuka abo bita ibifurobagane kuja Washington DC kwigaragambya ndetse abuza abana kuja ku ishuri uwo musi nyene byaje kumenyekana ko abiwe batasivye ku ishuri yarashutse abanyamurenge yarashuka abanyarwanda bwati no musi nta mwana aja ku mashuri kubera ko twafise manifestation Pacifique Washington DC ariko byagiye kugaragara yuko abana biwe bobo batigeze basiba ku ishuri kuri uwo musi ahubwo bagerageje kuja ku mashuri aho amakuru adusumira avuga yuko ubu yamaze kwerekeza muri Canada aho bitwa muri Ottawa guhura n'abayobozi bakana bine b'abanyamurenge bari muri Canada ngo bategurire abagore imyigaragambyo yo kwamagana leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi aho ndetse uwampaye
butumwa yavuze ati ndi umwe mu bazoshiramo umutahe wanje wose wo gutwara ibifobagane mu nkiko nyuma y'uyu mu president Paul Kagame n'umugore we Nyiramongi Janet aho yabanaje avuga ati ubu turacakomeje kuburizamwo imyigaragambyo aho yavuze neza yuko mbese n'abari bateguye imyigaragambyo mu gisagara ca Ottawa hariya muri Canada imyigaragambyo yaburijwemwo kuko abakongomani nabo bacaja mu mabara bavuga ati abo n'abakriminel abanyarwanda nibo bishe abakongomani. Donc aravuga byinshi byatumye imyigaragambyo muri Canada isa anisubiye inyuma gato. Wabwire ko muri Canada Ottawa imyigaragambyo nko amakuru yacu abivuga itari imeze neza kubera ko byaboneka neza ko ari impande zibiri ndetse biramutse bikomeje zari kuvamo amakimbirane canke ubushwana kudasanzwe. Rero inkuru nawe teguriye muri kano kanya nizo kamundi ndabashime cyane mwebwe twanyuma ariko ibiganiro ndizera yuko tunya kubana mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Join to Didi Black IBM4 News kola subscribe nyambo tarabikora hama tubandanye tubana mu biganiro byacu ndetse n'amakuru. Bye bye.